Akakera ikiganiro c'imigani ibitito ibisōkozo n'utujajuro bagire kazoza keza bakoresheje imigani ibitito ibisōkozo. Ikiganiro kuri Ozelly TV hamwe na Franck kuri mikro. Uno munsi tugomba kubaganiriza Akakera, ikiganiro tuza gutegurirwa na Franck kuri mikro, aho tuza kuganira ku bijanye n'imigani ibitito ibisōkozo ekana n'utundi tujambo utujajuro, ukuntu kera wanashaka n'ubu, aho kugira ngo indero ikwiragizwe canke gushika aho abana canke urwaruka baza kugira indero nziza, baza gukoresha Akakera. Akakera ni ikiganiro c'imigani ibitito ibisōkozo n'utujajuro. Uno munsi rero tuza kurabira hamwe ingene ibitito babikora canke ibiganiro vy'ibitito ibisōkozo, imigani babivugira hehe? Imiryango, abakuze, abagabo, abavyeyi cane nibo baja hamwe bagakorana kugira ngo bagire impanuro, batanze impanuro ku rwaruka rwabo kugira ngo impanuro ibandanye ibagira neza canke bagire kazoza keza bakoresheje imigani ibitito ibisōkozo. N'utwo tujambo habamo n'utugenegene dutandukanye. No munsi rero tuza kuganira kuki ibitito canke ibiganiro vy'imigani twabisanga hehe? Kera warasanga mu rugo uko bwije canke buri ku mugoroba nta mwana yigera ataha saa moya canke isaha nk'ubu usanga abana bo bataha saa 2 saa 3 z'ijoro. Kera sizeri isaha 12 baba bugaye inkinzo canke urugo, umugabo canke serugo akugara urugo. Ico gihe rero niho baca baja guteramira ku ziko canke ku gicaniro, bagashiraho imigani, bakazana imigani bakaganira. Imigani irimo amajambo ahanura, harimo amajambo y'uturorero two gukora, uturorero two guhiga, two kubona yuko kazoza atari imikino. Uturorero tuzana no kuvuga ngo ibitito bizana akarorero kerekana ko bafise kazoza canke bazorondera kazoza yabo iri mu bikorwa. Ibisōkozo bituma banezerwa, eka n'utundi tujambo ivyo vyakorerwa mu muryango canke abana bakoranye. Imigani ibitito ibisōkozo utujajuro ni kuri Ozelly TV hamwe na Franck kuri mikro. Uno munsi rero twagomba tubaganirize ni gute rero umuntu ashaka gutera imbere, ni gute umuntu ashaka gutera imbere akoresheje imigani, ni gute umuntu ashaka gutera imbere akoresheje ibitito ibisōkozo n'ibindi. Ntivyaje gutyo gusa, byari bifise aho bizanana kugira ngo umwe wese ashaka kuba yo kwiteza imbere canke akamenya isi ukuntu yubatse akoresheje imigani, canke akamenya uko abandi bakuze akoresheje ibitito canke ibiganiro vyakozwe birabisha ku bisōkozo canke utujajuro, utugenegene. Imigani ibitito ibisōkozo kuri Ozelly TV hamwe na Franck kuri mikro. Tubakurikiranira hafi tubereka imigani itandukanye yategezwa guhanura umuryango ari wese uza gusanga ifise akamaro. Murakoze cyane, ni kuri Ozelly TV, mutanga amakomantere yanyu. Murakoze cyane.